Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndagwaye ikaze woba uherereye hose muri uyu mwanya twabateguriye kandi tukabatunganiriza amakuru agezweho. Turaza kugaruka ku wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ubu afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yasavye uwo mufungwa kwemera ivyo yagirizwa agasaba ikigongwe kugira arikurwe. General Alain Guillaume Bunyoni aguma ananagushika ubu ariko abakurikiranira hafi iyo dosiye babona ko uwo mufungwa ariko arahendwa na burya ari we yahisemwo kuguma mu gihugu kandi yaronse ingene ahungira muri Kongo. Turaza kwifashisha ivyanditswe n'itororokanizo ry'amakuru Lomanda, ni ikinyamakuru kigaruka ku biba biriko bivugwa cane mu bihangange ndetse na politika hamwe n'umutekano. Muraza gukurikira vyinshi birabana n'ikete Alain Guillaume Bunyoni yoba yarasabwe kurungikira umukuru w'igihugu ariko Bunyoni ntabikore. Bikaba rero ngo vyoba vyarateye uburakari mu bajenerali bakomeye bari bashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni. Vyose ni mu kanya gatoyi ku buryo bw'idonido. Bamwe mu badandaza b'impuzu bo mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ingingo iherutse gufatwa n'igisirikare c'u Burundi buza kwambara impuzu zose zifise ibara risa n'iry'igisirikare zotuma bagira uruhombo. Nabo boba bafise imyidogo nk'uko muza kubikurikira muri aya makuru. Hari umugambi wo gutanga umuyaga nkuba mu misozi. Ese woba ugiye gutangura? Umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe iterambere na Afurika ni Andrew Mitchell yaraye atangaje ko ashigikiye itanguzwa ry'umugambi wo gutanga umuyaga nkuba ku banyagihugu bo mu Burundi. Umugambi witwa Weza Power ukazoshirwa mu ngiro n'ishiramwe ryitwa Virunga Power na leta y'u Burundi, kazobushigikiwe n'igihugu c'Ubwongereza. Navyo turaza kubigarukako. Muraza gukurikira yandi makuru kandi havuga ko kizira gukoresha drone mu gihugu c'u Burundi ataruhusha. Nitangazo rero ryashizwe ahabona n'ikigo kijejwe kugenzura uruja n'uruza rw'indege mu kirere cahagaritse ikoreshwa rya drone ku butaka bw'igihugu ataruhusha rutanzwe. Mukaza kumenya rero ivyo ico kigo coba caramenyesheje ndetse n'ibihano bihari, ariko kandi bakaba baramenyesheje ko abahora bakoresha drone bazohora bariha amadolari y'amanyamerika 150 ku mwaka. Iyo ngingo nayo mukanya gatoyi ku buryo burambuye. Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe aho muherereye hose, waba dukurikiye uri muri Afurika, waba dukurikiye ku migabane ya kure cyane mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramutsa kandi ndabaye akaze. Niba utari wafyonda kuri subscribe canke s'abone, fyonda ko kugira ujushikirwa n'amakuru yacu uri mu bambere. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yoba yararungitse intumwa mw'ibohero Alain Guillaume Bunyoni yari afungiwemwo, asaba ko General Alain Guillaume Bunyoni yo kwandika ikete yemera ivyo yagirizwa, agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. Alain Guillaume Bunyoni agumana na gushika ubu ariko abakurikirana hafi iyo dosiye abona ko umufungwa ariko arahendwa na burya ari nawe yahisemwo kuguma mu gihugu kandi yari yaronse ingene ahungira muri Kongo. Igihe imiduga yari muherekeje igana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yasubira inyuma mw'ijoro ry'igenekerezo rya 20 rishiri rya 21 ndamukiza, basigaje iminota mike ngo bashike ku rubibe, General Alain Guillaume Bunyoni niwe ubwiwe yatanze itegeko kuryo guheba kuja muri ico gihugu. Masoko y'itororokanizo ry'amakuru Lomanda dukesha iyo nkuru avuga ko ingingo ya General Alain Guillaume Bunyoni yababaje mu gwi w'abafise ipete rya General na cane General Silas Ntigurirwa bari bafashije guhuza izo mpande zibiri kuva imigendera hagati yiwe n'umukuru w'igihugu itanguye gutosekara cane. Muri iki gihe General Alain Guillaume Bunyoni ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Gusa akiri mu ibohero rikuru rya Ngozi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaratumye intumwa zimubwira ko yokwandika ikete ryo kwemera ivyo yagirizwa, kanasaba n'ikigongwe kugira ngo arekurwe. Bimwe mu vyo yagirizwa bikaba ari guhungabanya umutekano w'igihugu kuko Varisito Ndayishimiye kugerageza kumutembagaza, ari guhungabanya
butunzi bw'igihugu hari ugutunga ibirwanisho arenza amategeko hamwe no gutyoza umukuru w'igihugu. Bw'amasoko y'iyo nkuru uko uwo mukenyero utunganijwe nuko Alain Guillaume Bunyoni amaze kwandika iryo kete bakarishikiriza umukuru w'igihugu boca basigura ko umufungwa agwaye akajanwa kwa muganga akamarayo iminsi, mu nyuma ubutungane bugaca bufata ingingo y'uko arekurwa vy'imfatakibanza. Ico gihe rero ubutungane ngo bwoca bufata ingingo y'uko yoza aritaba ataha igihe cose bamukenereye. Amasoko y'iyo nkuru akavuga ko General Alain Guillaume Bunyoni yoba yaravyanse. Bamwe mu babikurikirana hafi politike y'u Burundi babona ko naho Alain Guillaume Bunyoni yokwemera kwandika iryo kete ryo gusaba ikigongwe ataco rizomufasha, ngo ahubwo rizoca rija mu vyemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atarira busema. Ku bwabo basesanguzi, General Alain Guillaume Bunyoni ngo ntashobora no kuva mu mvuto imbere y'uko amatora yo muri 2027 arangira kiretse habaye ikintu kidasanzwe. Umukenyero w'ikete ryo gusaba ikigongwe nk'iryo General Alain Guillaume Bunyoni ariko arasabwa kwandika uramaze no gukoreshwa mu bagirizwa kugerageza ariko ubutegetsi muri 2015 biciye ku bahuza harimwo abari barongoye amadini bamwe izo ntwazaga mu gisirikare no mu gipolisi bakaba barandikiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe baheze imyaka irenga 2. Ico gihe rero bizezwa ko bashobora guca barekurwa, ariko gushika ubu baracari mu bohero rikuru ry'Igitega funganywe na General Alain Guillaume Bunyoni. Clement Nkurunziza nawe yagirijwe kwica abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu mu 1995 muri kaminuza y'u Burundi. Nawe nyene birandikiye umukuru w'igihugu ikete ryo gusaba ikigongwe gushika baracari mu mvuto kuva afatwa kuwa 22 Ntwarante muri 2018. Makuru itorokanizo ry'amakuru Lumanda ryaronze nuko iryo kete rya Clement Nkurunziza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaciye ariho umugwi w'ukuri no kuntwarisha severe rishira mu bindi ivyemezo. Tubandanye aya makuru kuri ya ngingo yafashwe n'igisirikare c'u Burundi yo kubuza abantu kwambara impuzu zo koreshwa n'inzego z'umutekano. Bamwe mu badandaza b'impuzu masoko mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ingingo herutse gufatwa n'igisirikare c'u Burundi za kwambara impuzu zose zifise ibara risa n'iry'igisirikare ngizotuma bagira uruhombo. Bakavuga ko izo mpuzu bahora bazinjiza mu Burundi biciye mu mategeko. Umwe muri bo rero akabwa yabwiye BNP magazine dukesha inkuru ati turatahura ko leta ishobora kuba ifise imvo zatumye ifata irya ngingo, ariko natwe ikwiye kutwiyumvira ko none izo mpuzu nitwazijana iyo batubwiye mahera twaziguze nayo bizoca bigenda gute? Ahubwo numva twozegeranya tukazibashira hama bakadusubiza ayo twaziguze, aho yoba ari amahoro, atari uko tuzobihomberamwo. Niko umudandaza umwe mu gisagara ca Bujumbura yoba yashikirije. Hari umugambi wo gutanga umuyagankuba mu misozi miremire. Umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe iterambere rya Afurika Andrew Mitchell yatangaje ko ashigikiye itanguzwa ry'umugambi wo gutanga umuyagankuba mu banyagihugu bo mu Burundi. Umugambi witwa Weza Power uzoshirwa mu ngiro n'ishiramwe ryitwa Virunga Power na leta y'u Burundi kazoba ushigikiwe n'igihugu c'Ubwongereza. Bishikirije i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa gatanu Nyakanga mu nama iri kwihuza abakuru b'ibihugu n'amareta yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Umugambi bikaba bitegekanijwe kuzofasha abarundi baba ibice 70% kuronka umuyagankuba nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'igihugu c'Ubwongereza mu ntumbero yo gufasha guhangana n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe muri Afurika. Ico gihugu cemeye gutanga uburyo bugera ku miliyoni 49 z'amafaranga y'Ubwongereza rizofasha muri Afurika yose. Muri yo harimwo yo gushigikira umugambi Weza Power. Burundi rero ikibazo c'umuyagankuba udakwiye kiraje inshinga benshi, hamwe uyu mugambi woshirwa mu ngiro neza benshi biteze ko hoba akarusho. Biharuro bitangwa ni banki y'isi yose vyo mu mwaka wa 2021 vyerekana ko abarundi bafise umuyagankuba baharurwa ku rugero rw'ibice 10.2%. Ivyo bituma amahinguriro menshi adakora neza uko vyategerezwa kubera ataronka umuyagankuba ukwiye. Umugambi Weza Power bitegekanijwe ko uzorangurirwa bwa mbere mu ntara zo mu gihugu hagati.
Hari iyindi ngingo yoba yarafashwe n'ikigo kijejwe kugenzura uruja n'uruza rw'indege mu kirere mu Burundi, Autorité de l'Aviation Civile du Burundi. Ico kigo rero cahagaritse ikoreshwa rya drone ku butaka bw'igihugu atari uruhusha rutanzwe. Ikindi nuko abahora bakoresha ico cuma bazohora bakirihira, basabwa kandi kuzohora bubahiriza amategeko atunganya ibikoreshwa ryaco. Ico kigo kimenyesha ko ku bahora bakoresha drone bazohora bariha amadolari y'abanyamerika 150 ku mwaka. Ku mezi atandatu ni 100 ry'amadolari, 50 y'amadolari nayo ntazo aba ari ku mezi atatu, nayo ku kwezi azoba ari 25. Uzoba akoresha drone asabwa kwimenyekanisha, ivyo navyo ngo bizotwara amadolari 5. Ivyo biruko mu gihe ivyo bikorwa vyose vyahora bikorwa ku buntu. Kurani rwo bazikoresha bamwe baremeza ko hari abahora bikika mu kiza kazikoresha atamusha bafise, vyatuma haba n'ikibazo hagati y'abazikoresha n'abajejwe intwaro, ariko ubu bashizeho itegeko risaba kubanza kuzisobera uruhusha. Barizeye ko akazi kabo kazoca kagenda neza gusumba. Abandi nabo bavuga ko batagiye koroherwa kuko ari amafaranga menshi ngo uravye ko bishika umwaka ugahera atakazi na kamwe baronse. Makuru hagezweho ibibanza bigera kuri 24 nivyo biriko birimbwamwo amazi canke forage mu mugambi w'ishiramwe amazi water ifatikanije na leta. Abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura bonzwe amazi meza mu ntumbero yo guhangana n'ikiza ca kolera kimaze kwigaragaza mu makaritsiye amwe y'igisagara. Kuri uno wa gatatu w'igenekezo rya 6 Nyakanga 2023, Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Tese yagendereye ishiramwe amazi water mu ntumbero yo kurabaho bagejeje ibikorwa vyo kwimba ibindi bibanza 24 vy'amazi. Inyuma yaho iryo shiramwe ryaheruka gushikiriza ibibanza 10 umukuru w'igihugu Felicito Ndayishimiye. Muri urwo rugendo Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yasanze ibibanza 4 muri 24 arivyo bimaze gutanga amazi, bindi bikaba bitaratangura neza. Indongozi zishiramwe amazi water zamenyesheje Umushikiranganji ko abagize ikibazo c'ibikoresho, ariko gushika igenekezo rya 30 Nyakanga ngivyo bibanza 20 bisigaye bizoba bitanga amazi vyose. Abanyagihugu bo muri quartier Taba zone Gihosha bamaze gushikirwa n'uwo mugambi wo kuronswa amazi meza biciye mw'ishiramwe amazi water barashima cane, kuko bavuga ko bashobora kumara iminsi 5 canke irenga turonse amazi ya Regideso. Bavuga kandi ko ayo mazi bahawe abafasha cane mu kugira isuku narirya muri iyo zone nyene hamaze kugaragara amaze kwandura ingwara ya kolera. Ariko nubwo biruko abenegihugu basabwa ko kwigwa uburyo boza bararonka ayo mazi mwanya wose. Bakaba bagira bati kubera ko izo mashine ziduza ayo mazi zikoreshwa n'umushwarara w'izuba bituma amazi kuyaronka kuva 3 gushika 10. Ivyo rero ngo bica bituma abantu bagwira cane kwibombo kuko no mu mpangu aba atayo. Umushikiranganji yaciye asaba abarongozi ba Regideso gushira umuyagankuba kuri ivyo bibanza vyose bara gutanga amazi gushika ku munsi wa 6, ndetse n'ivyo bisigaye 20 ko bazoca babiha umuyagankuba kugira abenegihugu baronswe amazi mwanya wose. Umushikiranganji Martin Teretse yagamagara abenegihugu gukomeza isuku no kwirinda kwandagaza imyanda kugira bakomeze guhangana na kino kiza ca kolera kimaze kuboneka mu bice bimwe vy'igisagara. Tumenyeshe ko umugambi amazi kuri bose n'icobera umukuru w'igihugu Felicito Ndayishimiye uzotuma abenegihugu baba mu turere dutandukanye tw'igisagara ca Bujumbura baronswa amazi meza mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya indwara ziturutse kw'isuku urike. Ndabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza kuri iyi mbonesha kure. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezako muri uyu umugoroba. Hezagirwa kandi turaza gusubira.